Bakunzi ibiganiro ku Kivi ndabaramukije nongera ndabipfuriza ikaze mu biganiro ku Kivi. Mu Kivi cuno munsi tubayagira ibikorwa umukuru w'icacu nyine cubahiro Pierre Nkurunziza yaranguye mu ndwi iheze gushika ku munsi wa mbere w'indwi turimwo. Umukuru w'icacu nyine cubahiro Pierre Nkurunziza ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2014 yaruguruye icese umwaka wa 2013 gushira 2014 w'ishuri kaminuza rya gisirikare ryitwa ISCAM. Ivyo birori bikaba vyabereye mu kigo cy'iryo shure. Umukuru w'igihugu akaba yabanje kugendura inteko imbere yo gushika mu bwugamo bw'iteka. Abandi bari bitavye ivyo birori harimwo umuhuza w'abarundi, umushikiranganje yajeje kwinjira ku Burundi mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, abaserukira ibihugu vyabo n'abandi. Ivyo birori bikaba vyaranzwe no kwemererwa kwinjira muri kaminuza y'intwazangabo ku mikangara 57 harimwo abigeme 6 bo mu mugwi ugira 44 no gutanga impapuro z'umutsindo ku ntwazangabo 52 z'umugwi ugira 40. Muri bo hakaba harimwo abigeme 5. Abo baronkejwe impapuro z'umutsindo bakaba baciye barahira imbere y'umukuru w'igihugu. Ndarahimbere y'umukuru w'igihugu n'abagabo ko nzokwamana gutyo umukuru w'igihugu ko nzokwamana nubahiriza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kandi ko nzakora neza abantu ashinzwe n'isuku z'ibwirizwa shingiro n'amategeko ya Repubulika y'Uburundi. Hakaba hari haheze imyaka 14 barahira babicishije mu gutera igikumu mu nyandiko. Abafashe amajambo bose bakeje iyo migwi ibiri y'intwazangabo abinjira babasaba gukurikiza akarangamutima kaho. Abaronkejwe impapuro babasaba gukora bisunze amategeko, kugira ubwira bitavuye ku bihe bazaba barimwo, gukorana ubwitonzi n'ubukerebutsi mu kurongora ingabo bazaba bajejwe. Umukuru w'igihugu akaba yabibukije ikiranga umurongozi mwiza. Ati nuyobora ingabo mu muco n'ubukerebutsi naho boba baca mu nzira yaga bagatera bagana intsinzi na ntaryo. Ishure kaminuza ry'intwazangabo ISCAM ikaba yatowe nk'ikigo c'akarorero c'intwazangabo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko, ikaba rero yakira ikongera ikigisha abanyeshuri b'intwazangabo mu bihugu biri mu ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Ivyo birori bikaba vyarangijwe no kwandika k'umukuru w'igihugu mu gitabo c'iteka. Iheze umukuru w'icacu nyine cwa Pierre Nkurunziza yarahaye kandi umubonano umushikiranganje wa Ethiopia ajeje imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu Dr Tedros Adhanom. Muri uyu mubonano wabereye ibuye muri komine Mumba mu ntara ya Ngozi barabiye hamwe ingene bo bandanya bakomeza imigenderanire myiza iri hagati y'u Burundi na Ethiopia nguko tuvyiganirwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Atungimana. Yaraje kugira ngo ashobore gutsimbataza gushimangira gutsimbataza neza imigenderanire hagati y'u Burundi na Ethiopia, na cyane ko muzi ko haba ejo haheze uyu munsi nejo haza hariko haraba gutera igikumu ku masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Ethiopia, cyane mu by'imigenderanire no gusubiramwo amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare. Hanyuma baganiriye kandi no ku yandi masezerano vyiza yozoba ajanye no mu burimyi n'ubworozi, bijanye n'inkino n'imico kama. Ivyo byose bikaba ari ibintu baganiriye ko bikwiye kuzoba. Banaganiriye kandi nako kubijanye n'amasezerano araba aya mazi yose yisuka mu ruzi Nile. Murazi ko ari amasezerano amaze guhuza ibihugu bitari bike bikayatera kw'igikumu n'u Burundi burimwo. Umunyanishabura mukuru bw'akaba yamubwiye yuko leta y'u Burundi yamaze kuyashirako igikumu mu nama nshikiranganje yabaye mu kwezi kwa 12 mwaka wa 2013. Hanyuma ayo mabwirizwa rero ubu akaba ari mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka, mugabo akaba mwibutsa yuko u Burundi bw'amabushigikiye ko
naho abana bariya bafise uburenganzira kuri ayo mazi ibiganiro vyoje imbere kugira ngo ntagire intureka zaduka hagati y'ibihugu byacu kubera ico kibazo. Hanyuma umukuru w'igihugu yasubiye aramubwira ivyashikiye Burundi ejo bundi aho imvura yahitana imiryango n'ivyabo abantu n'ibintu, aramusaba yuko Ethiopia yogira agacumu ko bumwiterereye. Uwo mushikiranganje akaba yemeye ko agiye kubibwira leta yiwe kandi ko ahiwe amaze kubona yuko bazogira ico bakoze kugira ngo bashigikire Burundi. Uyu mubonano uheze mu gihugu cacu yaciye atwara umushitsi wiwe ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi, ahariko harubakwa stade iri hafi y'ibiro vya buramatari w'iyo ntara. Umukuru w'igihugu cacu Nyinshi Nkurunziza ari kumwe n'uwo mushikiranganje wa Ethiopia barifatikanije n'abenegihugu isinzi mu bikorwa vyo kuhubaka iyo stade. Ibikorwa navyo bikaba vyari vyerekeye gutegura beto yo kubaka ubwugamo A bw'iyo stade. Aho mu ntara ya Ngozi nyene niho umukuru w'igihugu cacu Nyinshi Nkurunziza yakora ibikorwa rusangi ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Ibyo bikorwa yabitanguriye ku musozi Rwabiriro muri komine Mwumba. Aho Rwabiriro yarafashije gusakara utubutike tugize isoko iri ruhande y'ikigwati ca Rwabiriro. Muri ico gikorwa cyo gusakara utwo tubutike mu cacu Nyinshi Nkurunziza yatanze imfashanyo y'amabati ingana amajana 3 yahawe abantu 30 bafise utubutike muri iyo soko iri ruhande y'ico kigwati. Umwe wese akaba yaronkejwe amabati 10. Muri gihugu cacu Nyinshi Nkurunziza avuye Rwabiriro yaciye aja ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi, ariko harubakwa stade hafi y'ibiro vya buramatari w'intara ya Ngozi. Mu gihugu cacu yaciye ifatikanya n'abenegihugu isinzi ibikorwa vyo kubaka iyo stade. Ingozi ku munsi mukuru wa Pasika wabaye kuwa Mungu uheze, cacu Nyinshi Nkurunziza yawuhimbarije muri katedrale yitiriwe Abiranda bose ikukira ishengero ry'aba Anglikani. Iyo katedrale ikaba iri ku musozi Buye muri komine Mwumba. Muri iyo misa Musenyeri yari ayirongoye yaribukije insiguro y'umunsi mukuru wa Pasika, nayo ikaba ari insinzi ya Yesu Kristo yanesheje urupfu akizura mu bapfuye. Yarongeye kandi araha impanuro abakristo bari bitavye iyo mvuka y'imisa hamwe n'abarundi bose. Yesu ni muzima, aracaturemesha, aracadusanga aho turi, aho usanga turiko turavuga ibiriko biraba, aho usanga turiko turavuga ivyo turimwo, aho usanga turiko turavuga ivyimirije kuzoba, ivyo twimirije kujamwo, na cane cane ya matora twimirije y'ibihumbi 2015, maze ugasanga turi mu majambo menshi turiko turayaga ubwoba niki, maze Yesu adusanga aho nyene, maze atubwire ati mwabigishwa banje mwe amahoro nabe muri mwebwe. Imbere yuko imisa irangira Musenyeri yarahaye ijambo mu gihugu cacu Nyinshi Nkurunziza, aho nawe nyene yaboneyeho akaryo ko gutekerera impanuro abakristo n'abarundi bose. Pasika nziza. Mbanje gushimira Imana mushobora byose ko no munsi mwiza udasanzwe ku isi yose kubemera Imana na cane cane bemera Yesu Kristo, ko natwe no munsi twifatanije na mwebwe mwino shengero ryiza cane kugira ngo dusangire umunezero w'Imana nko twavyumvise. Umunsi wa Pasika, umunsi mukuru udasanzwe wa Pasika utwibutsa izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, na cane cane tumaze iminsi twigishwa n'abakozi b'Imana, twigishwa n'abamenyesha amakuru batwereka mu bimenyesha amakuru, mu mbonesha kure ubuzima bwaducunguye ukuntu bwagenze, kugira ngo natwe uno munsi ibi ntango shasha. Ndipfuza yuko nawe ino Pasika y'uno mwaka wa 2014 ikubera intango shasha. Intango shasha mu gihugu cacu Burundi, intango shasha kubemera Imana ndetse no kubutayemera. Ikintu cambere nafashe mu nyigisho twagiye turaronka ziturutse ku bakozi b'Imana mu mashengero atandukanye, mu madini atandukanye cane cane y'abakristo,
nuko Pasika itwereka yuko ari umunsi w'intsinzi, umunsi wo kunesha, umunsi w'intango shasha, urugendo rushasha, kurengana, kujabuka, nico bitwigisha. Natwe rero uno munsi turanezerewe cyane kandi turashimiye cyane abakozi b'Imana mu mashengero atandukanye, kuko mu kugira Pasika uno munsi hari benshi bari bamaze iminsi myinshi bisonzesheje basengera igihugu, badusengera, basenga ibyo dutunze byose kugira ngo dushike kuno munsi. Harabagize akigoro gakomeye cyane, kubw'ivyo rero nakajya gushimira abo bose bagize akigoro kugira ngo basengere igihugu, basengera abarundi, natwe badusengere. Kandi nkwifuza yuko mwe muri ngaha dufata akanya keza tubakomera amasha bose bagize akigoro gusengera igihugu. Yesu yaratsinze urupfu na Satani aranesha. Natwebwe abarundi ino Pasika yo dusigara natwebwe iki? Natwe tuhabwe kunesha. Ibitugwanya ni byinshi, ibibagwanya ni byinshi, umwe wese ku ruhande rwiwe urakeneye kunesha. Harabakeneye kunesha urwango, harabakeneye kunesha amacakubiri, harabakeneye kunesha ubunebwe, harabakeneye kunesha inzigo, harabakeneye kunesha ishari. Ibyo kunesha ni byinshi. Nibyo twifuza yuko natwebwe nk'abarundi iyi Pasika umwe wese mu barundi ndetse n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu Burundi batanga urugendo rushasha rwo kugenda baranesha, bagende baranesha ibitero by'umugwanizi shitani, tumusige inyuma hama tubandanye urugendo. Urite kugira urugendo rwiza? Uragwiteguriye? Haguruka tufate urugendo rwiza rero. Satani tumusige inyuma hama twibandanirize urugendo rwiza, tugende turanesha. Muradufasha kugatamba kuko ni umunsi w'umunezero. Umebaki nyuma minaenda na Yesu. 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 Umebaki nyuma minaenda
muranezerewe cyane. Mbega utoshima Imana ninde? Utoshima umwami wacu Yesu Kristo yadupfiriye kugira ngo natwe turonka agakiza. Utoshima yo barinde ko ari ugiye cy'umunezero cyo gushima. Uduga nishime ryawe utogushima yo barinde. Haringa oya twari ngaho dushima umwami wacu Yesu Kristo mu ntsinzi. Reka tukoma amashi twese ishengero. Amashi Uto gushima abaitwa wange. Uto gushima y'abaitwa wange. Gushima abakoroka kwanza. Uto gushima y'abakoroka kwange. Yesu mwiza, umwiza. Umunsi wa Pasika, umunsi mukuru udasanzwe wa Pasika utwibutsa izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, na cane cane tumaze iminsi twigishwa n'abakozi b'Imana, twigishwa n'abamenyesha makuru batwereka mu bimenyesha makuru mu mbonesha kure ubuzima bwaducunguye ukuntu bwagenze kugira ngo natwe uno munsi ibintango shasha. Ndipfuza yuko nawe ino Pasika y'uno mwaka wa 2014
ikubera intango shasha, intango shasha mu gihugu cyacu Burundi, intango shasha kubemera Imana ndetse no kutayemera. Ikintu ca mbere nafashe mu nyigisho twagiye turaronka ziturutse ku bakozi b'Imana mu mashengero atandukanye, mu madini atandukanye, cyane cyane y'abakristu, nuko Pasika itwereka yuko ari umunsi w'intsinzi, umunsi wo kunesha, umunsi w'intango shasha, urugendo rushasha, kurengana, kujabuka, nico bitwigisha. Natwe rero uno munsi turanezerewe cyane kandi turashimiye cyane abakozi b'Imana mu mashengero atandukanye, kuko mu kugira Pasika uno munsi hari benshi bari bamaze iminsi myinshi bisonzesheje basengera igihugu, badusengera, basenga ibyo dutunze byose kugira ngo dushike kuno munsi. Harabagize akigoro gakomeye cyane, kubw'ivyo rero nakajya gushimira abo bose bagize akigoro kugira ngo basengere igihugu, basengera abarundi, natwe badusengere. Kandi nkwifuza yuko mwe muri ngaha dufata akanya keza tubakomera amasha bose bagize akigoro gusengera igihugu. Abanezero dukoma amashi twese, muteri impundu ku mwami wacu Pasika nziza. Simba muriwe, Simba, Simba, tuguruka tujine, Tamba, Tamba, tutatiru horaho, iwe mwami. Hey! Simba, 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 tuguruka tujine, Tamba, 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 tutatiru
mwami tumukomere amashi tumuvugirize impundu niwe mwami 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 niwe mwami. Haleluya. Ku munsi wa mbere naho w'indwi turimwo mu ntara ya Kayanza muri gucacu n'icopire nkuru nziza yaruguruye icese inama ya mbere y'umurwi w'igihugu ujejwe gukingira no gutekaniriza kazoza abanyagihugu. Iyo nama yuguruwe icese n'umukuru w'igihugu asanzwe ari nawe arongoye uwo mugambi. Iyo nama yitabwe na bamwe mu bashikiranganje babura amatari b'intara hamwe n'abamustaneri b'amakomine. Leta y'u Burundi yaremeje umugambi wo gutegura no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu hari mu kwezi kwandamukiza umwaka w'ibihumbi 2011. Uwo mugambi uzotuma abanyagihugu bamenya ingene bagwanya ubukene mu kuja hamwe n'abandi mu mashira hamwe mu ntumbero yo gushigikirana no gufashanya gufatana mu nda no mu gushira hamwe intererano zizobaronsa uburyo bwo kwivuza kubeshaho imiryango yabo no kuyikingira impanuka zoyishikira tutibagiye kwiteza imbere. Abajejwe intwaro kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mukuru w'umutumba bahamagariwe guhimiriza abanyagihugu kwijukira amashira hamwe yo kuvuzanya kuko ngo niyo mushinge w'iterambere. Nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe abakozi ba leta no gutegekaniriza abakozi, yavuze ati umudandaji ashobora gufungurira abantu 10 canke 50, umubaji uwunguruza abantu kwipikipiki n'umurimyi. Iyo migwi yabo bantu ngo ntiyotegerejwe gufashwa na leta mu bijanye no gutegekaniriza kazoza kabo, ariko bashobora kuja mu mashira hamwe bakitegekaniriza kazoza mu bijanye no kwivuza biciye kuri twa dukarata two kwivurizako. Mwijambo ryo gutanguza icese ibikorwa vy'iyo nama, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko umugambi wa politike mu bijanye no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu kuje hageze. Uri mwihangiro leta yihaye gushikako mu bijanye n'imigambi y'ikimpombi kubijanye n'iterambere. Ati turizeye ko dufashanyije n'abasanzwe bafata mu mugongo igihugu ko iyo politike yo gutegekaniriza kazoza abanyagihugu izokwishura ku bibazo bisanzwe bihanze abanyagihugu bivanye n'umugwi umwe wese arimwo. Uwo mugambi rero urategekanya gushiraho ikigega kizofasha gushigikira abanyagihugu mu bikorwa byo gutanguza ayo mashira hamwe, yongere ikurikiranire hafi ingene akora. Ikiganiro ku Kivi cuno munsi ahane kugarukiye, tukaba dushimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho butaha.